Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese mudukurikira muherereye mu makungu ya kure muri Canada, Amerika, France, Allemagne, Belgique, Australia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Zambia, Kenya, Tanzania, u Rwanda, Congo. Abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravuga ngaha mu gihugu cacu Burundi ni barakumudemeri. Twarababwiye mu makuru yacu yatambutse kugwanira amasoko vyabaye muri seni bigahera umushikiranganji Gabi Bugaga abipfiriyemwo. Ivyo kandi Gabi Bugaga akaba yari yarungitswe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo, kuri ubu yasubiriwe na Thierry Kitamoya ubu niwe yahawe ikibanza gikomeye muri seni. Kitamoya Thierry yaraye arahiriye kwinjira mu mabanga yo gusubirira Gabi Bugaga muri seni. Umugirwa wo kurahiza umukomiseri mushasha wa seni Thierry Kitamoya wabaye ku munsi w'ejo. Kitamoya yarashikirije indahiro ziwe gutyo seni ya Prosperi Ntahorwamiye iba irahawe umukomiseri azibira igihengeri co kuva igenekerezo rya 16 ukwezi kwa kane umwaka 2026, umunsi w'igandagurwa ry'umushikiranganji umuhisi Gabi Bugaga. Uyu Thierry Kitamoya ntivyamworoheye kurahira kuko yarasubijwemwo indahiro kandi we yarazi ko yazirangije. Thierry Kitamoya yari yamaze kugera ku meza yicayeko Geraze Ndabirabe kugira atere igikumu, ariko aca ategekwa gusubiramwo indahiro kuko iya mbere yarimwo amakosha. Mu Burundi tumenyereye rimwe na rimwe uwusubijwemwo indahiro ataragama mu mabanga. Niko vyagendeye Bernard Busokoza mu mwaka 2013. Indahiro ya mbere yayitanze igenekerezo rya 23 ukwezi kw'icumi umwaka 2013, ariko ategekwa gusubiramwo akambara ikositimu akarahira iyindi kw'igenekerezo rya 25 ukwezi kw'icumi umwaka 2013. Ayo mabanga Busokoza ntiyayaragamyemwo kuko inyuma y'amezi 3 gusa yarabogojwe kw'igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka 2014. Twizere ko na Thierry Kitamoya ivyaciye bishikira Bernard Busokoza atari vyo bizomubako. Mu vyicaro Thierry Kitamoya yaboneka yicaranye na shebuja Prosperi Ntahorwamiye, nayo Reveriyano Ndikuriyo yari yicaranye n'umwe mu nararibonye za CNDD FDD Siriake Nshimirimana. Mu masanamu yagaragaye Ndikuriyo Reveriyano aboneka adashaka kuraba ahaturuka kamera.
uretse ko habaye ibitwengeje nawe yapfa kumwenyura agatwenga, ariko yasa n'uwijiriwe. Mu gafoto k'inyuma y'ibirori kabonekamwo Ndayishimiye, Ndabirabe, Ndakugarika, Ntahorwamiye n'abandi nka Reveriyano Ndikuriyo ntabonekamwo. Ibirori vyarabonekamwo n'abashikiranganji hafi nka bose, kandi vyarabonekamwo ko ataco binona nk'uko womengo inyuma ya Gabi Bugaga nta wundi mushikiranganji CNDD-FDD izosubira kwica nawe agatabwa ahandi hantu mu mirima. Iyo turiko turasaba amatohoza ku rupfu rw'umushikiranganji umuhisi Gabi Bugaga, haragera ahantu tukiyumvisha ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD butoshobora kubwiza ukuri abarundi cishe umushikiranganji wabo, kuko iwabo agapfuye kabazwa ivu. Mbega amatohoza yatakozwe kuri Petero Nkurunziza wari umukuru w'igihugu, baririmba ngo ni sogo wabo. Amatohoza batakoze ku gihangange Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, ubwo bohava bayakora ku mushikiranganji nka Gabi Bugaga. Uwuvuga ko batwaza intwaro nk'iya Hamas na Al-Qaeda ubwo aba yihenze ga yemwe. Muri CNDD-FDD ukazobona urupfu rukurikiranye cane, uzomenya ko hariho umuntu bashaka kwegeka ko kubera babibonamwo inyungu kanaka. Ariko ibi vyose naho ndabivuga uko, ntimwibagire ko muri CNDD-FDD bashize Imana imbere, nivyo baririmba. Thierry Kitamoya amenye neza ko ico kibanza bishobotse ko agishigwamwo uwarakijejwe abanje kwicwa agatabwa mu murima w'ibigazi mu Kivoga mu Rubirizi. Uwarakirimwo yagifatanya no kuba umushikiranganji, ariko akabikora vyose. Igihe yicwa abamwishe bahasize ubutumwa butomoye, basize bamugeretseko ikiziga ciwe bakigeretseko ikarata ya seni. No kuvuga ko basa n'abatangaje ko azize akazi yarajejwe ko gutanga amasoko y'agatubutse muri seni. Thierry Kitamoya atahure ko akazi yinjiyemwo karaje itiro abakomeye muri CNDD-FDD. Azotunganiriza uwundi riniga, niyaraba nabi niwe azohasigara nk'uko vyashikiye uwo yasubiriye. Imbonerakure zikorera iperereza zigahemberwa akazi ko gucisha ibihuha ku mbuga hwaniro, zo zigumye zikwiragiza ubutumwa buvuga ko umushikiranganji yaborewe akongera agasambana. Ivyo bibiri sinzi ko arivyo vyatumye Bugaga ahondagura imodoka yiwe igahomberana, agaca ayitwara mu bigazi vyo mu Rubirizi akayiparikayo, agaca asohoka ikarasa pistole amaja
ku gutwi agapfa, ikiziga kigaca cihanagura neza amaraso, kigaca ciyinjiza mu modoka, kigaca gicisha ukuguru kumwe mw'idirisha, kigaca cibuka no kubika urufunguzo rw'imodoka mw'isakoshi, kigaca kigerekako ikarata ya seni, kigaca cigerekako ikarata ya seni, maze kigaca gucikana ntigisubire kwikoma. Nk'uko biriko biravugwa, umusavyi Jerome Niyonzima avugira leta yarubahutse abwira abarundi ko umushikiranganji wabo yishwe n'isanganya ry'imodoka, yamara amasoko atandukanye yagumye ahuriza ku makuru yerekana ko ibiro vy'umukuru w'igihugu bizi vyinshi ku rupfu rwa Gabi Bugaga, yari umushikiranganji wo kumenyesha amakuru n'ibimenyesha amakuru. Itangazo ribika urupfu rw'umutegetsi wa CNDD-FDD risanzwe ryanditse, baba bahindura amazina n'amagenekerezo gusa. Imvo ni isanganya canke ihagarara ry'umutima. Ivyo nivyo mu bushikiranganji baca bashikiriza murantunge mu butegetsi bwa CNDD-FDD baca bashikiriza iyo hari umushikiranganji canke umutegetsi wabo bahejeje kuniga canke kugandagura, bavuga ko arico camuhitanye, nk'uko amakuru dufise abandanya kugenda abishikiriza. Ni ingorane zikomakomeye cane ibibera ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, aho rero aba bategetsi barongoye canke batwaye igihugu biboneka ko bariko baraja kugita mu manga. Amakuru yacu tubaye turayahagarikiye ngaha, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze k'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha. Imana ibandanye kubazigama, irinde abarundi n'abarundikazi, mugire aho muba mwubahwe.